ko kabiri bakubwiye yuko yabaye iki yishwe niki yarapfuye nyine nta kintu cyamwishe n'urupfu. Hello everybody, welcome again mwese mukunda ibiganiro vya Buja Hit TV. Nitwa Isaac Classic kuri MC. Nkuko twababwiye nkuko twabibemereye yuko Buja Hit tuzogerageza gukora iko bishoboye kose kugira mbana muronka ama stories ariko ravugwa in town. Nico tujejwe. Uno munsi turi mu gisagara ca Ngozi, turi mu ntara ya Ngozi aho twaje ku Kiriyo na cyane ku Kiriyo kwa aho twaronse amakuru yuko nyina wa Kiriku aheruka kwitaba Imana. Twaje rero amazi imisi 2 atari 3 Ikiriyo kiriko kiraba, ariko uno munsi twashimye yuko tuvugana na Kiriku. Byari ngombwa yuko twovugana ni Misiri yari inyuma, ariko ntivyakunze bivanye nuko Kiriku ntiyari bwamererwe neza. Ariko no munsi ku cyubahiro nuko Kiriku asanzwe yimere murabizi, yamayitonda kandi akunda yamayubaha, yemeye yuko tuyaga yahaye agaciro voyage yacu, avuga ati reka ndabaye umwanya tuvugane nta kundi ntaco. Turi kumwe na Kiriku Akili, benshi muze mu ndirimbo zitandukanye muri Bantu Boy. Story yiwe ni nini cyane, ushaka kuraba story yiwe twaye gushiringa kuri YouTube cyo kwiraba, utarayibona fyonda subscribe, like, hama ikigano cyose kizohora kijako uzohora kironka fast ku mwanya. Ndambanze kumuramutsa Kiriku. Salamu alaykum. Alaykum salam. Nakwaje baba? Namshukuru Mungu. Umeze neza? Ashimwe. Kukiza kuno mwanya wiyumva gute? Neza. Okay, neza si neza nuko jinda bibona naho uvuze neza. Kiriku, jewe ubuheruka dukorana ikiganiro je nawe twakorana ikiganiro muri Bantu Boy ndavyibaza. Okay, nice. Uno munsi nagusanze home. Ndagusabe abakunzi ba Buja TV barakeneye kumenya amakuru y'urufu rwa mama wa yaronse ryari, wa yaronse urihe? Ni Bujumbura kwa kabiri. Ko kabiri bakubwiye yuko yabaye iki yishwe niki yarapfuye nyine nta kintu cyamwishe n'urupfu. Okay. Gushaka no mwanya abaririmbyi bamaze kugarukako nko kuzino ku Kiriyo eka nibande nana muri lebo ya Bantu Boy bafiso barungitse ndena ari abo barungitse. So Kiriku, unyihanganire naho ngira ndakoze kano kabazo, unyihanganire kuko nivyo biraba bagiye kubura muvyeyi, ni ikintu kibabaje cyane kuri tuko vyibaza. Jewe ngira menye werukana na mama ryari ataraba acigiye kinini. Kwa gatanu niho yari kuza kundaba, niho twari twateguye ko tuza kundaba, yaje gushimirana bafizo ko barantoye muga ntivyakunze. yariko rapanga kuza kukuraba muri Bantu Boy ashimire bafizo kuba baragutoye. Je rero tukorana ikiganiro waratubiye yuko babaye mu barabara bayeke, abenshi bake babifata mu sigura ati kumbure Kiriku ni imfuvyi kabisa, ari imfuvyi. Ubu kiretse ko ubu vyabaye uri imfuvyi totalement, nta papa nta mama, ariko mu ntango ni wigeze uvuga yuko ufise mama, ni kubera iki? Navyambajije. Sorry. Kiriku ararize bivanye kumbura ari byinshi yibutse. Kiriku, I'm sorry. Bakunze Buja Hit TV, sinzi yuko kinegano kiza gushoboka kuko Kiriku ari mu gahinda gadasanzwe kubura mama wiwe, yari yifuza kumubona kumbura yaramufitiye inkumbu zitandukanye. Kiriku, I'm sorry. Nashaka ndagusaba yuko kwihangana kuko nivyo urupfu ni rwacu twese kandi niko bitegeza kumera. Icimana yateguye nta numwe yogipinga, niko bimeze. Ikintu nyamukuru mbona twoja ku mavi twese tukamusengera mama kugira kumbure amererwe neza. Wararonse amahirwe yo kuza kumuraba ijisho rya nyuma? Nasanze bayijeje. Sanze bayijeje kumuhamba. Kiriku, mbe hajyaho muhira muri bangahe?
kwa turi baba bane nasanze yararose n'undi mu bebe twaratuye batatu. Hari akabebe nasanze uri kurahoza kajya ni gato ka nakandi sikaje. Mama yasize undi mwana angana gute? Mutonya cyane nagitambuka. Abantu rero barakeneye kumenya Kiriku agiye kubandanyiriza muri Bantubo cyangwa Kiriku azoshataha mu rugo acunge ivyo mu rugo. None nashe umva boce babaho gute batonya banje nzoguma hari anyine. Uzoguma bijumbura kugira urabe ico uronse ubarungiye. Okay, nice. Kiriku jewe twagize amahirwe yo kugendera hamwe mu bihe wagiye uracamwo hamwe mugenzi wawe yagiye araducisha hamwe mu bihe wagiye uracamwo, aho wakinira, aho wagenda gutorama ibintu mu mayarara, aho wafungura, aho waryama, byose twagerageje ko yarengana. Ariko imyidogo ihari kuri bamwe bavuga yuko Kiriku ntakiza kuturaba, Kiriku ntakiza kuturamutsa, ni kubera iki Kiriku? Kubera ko niyo ndiko ndondera ubuzima kandi kubera ko nabibagiye n'ivyashika nzogaruka. Ni kubera ko n'ubuzima nibwo bwadutandukanije naho ubundi ndabafise ku mutima. Kiriku aracyafise ku mutima, mwihangane azoza ntangorane. Kiriku ubu rero ugiye kubaho gute? Icyo ushatse impamvu mbaje kino kibazo shaka kumenya batoyi bawe bazokwibana ko nyene cyangwa barafise undi muntu bazosigarana cyangwa bigiye kubarungika Bujumbura ugiye kubisaba fizo mu gumani Bujumbura mu bani Bujumbura cyane. Batoya banje abari twadusangiye mama afise papa wabo nje ndibaza ko ni papa wabo ndibaza ko azogira nawe icyo bafashije, ariko nanje nkuko turamaraso amwe icyo nzoronka naco nanje ndishikanako ndacafashwa mugaye icyo nzoronka nanje nzogerageza kubako. Okay, nice. Icyo azoronka azogerageza agisangize n'abavandimwe biwe. Je ndumengana ndafite utuntu twinshi nshaka kumubaza Kiriku, ariko ndumengana ibinkundiye bivanye n'umubabaro afise n'ubu kuba ariko arayaga no kwihangana kudasanzwe, ariko ndamushimire cyane. Kiriku Bujayi TV kuba yashitse kukiriho kuza kuguhapore kuri wewe wavyakiriye. Ni iby'agaciro cyane kubera ko mwitanze, ni benshi batabikoze, mwe kuba mwabikoze ndabashimiye kandi cyane. Murakoze cyane. Kiriku twari kumwe na Kiriku ngaha iwabo, turacakurikirana ibiriko bibiri iwabo, turacaraba ubuzima bw'iwabo ya Kiriku buzogenda gute, who the next, kigiye gukurikira inyuma y'umuvyeyi w'urugo kubabisa kuva urumva yuko mama wa Kiriku ntiyagwaye ntiyagize iki, umva yahuye n'urupfu giturumbuka nkuko bimeze. Abantu twese tumenye yuko naho ubukomeye gute, naho uburi ngangari gute, umwanya n'umwanya y'urupfu ntirugutelefona nta na kimwe rukubwira. So Kiriku je ndagushimire cyane kuba wihanganye uraduha kanya turayaga, kumbure niwa buri muri mood nziza uzotuyagisha byinshi. Murakoze. Nice. Twari kumwe na Kiriku ngaha, hari akabazo nari nashaka kumubaza ariko murumenga bivanye na mood arimwo si umwanya wavyo. Murabizi yuko Kiriku n'umwana kirebutse, kenshi n'imigano vyo usanga kirebutse aryoshye kuntu, eka n'imistari arabaha no kuririmbira baririmbira, ariko nibaza yuko vuba cyane bizogenda neza. Kiriku mu gusozera kugira agenda ndakurike kabisa, uriko urategura ikintu nk'idua cyangwa nk'amasengesho kanaka special uzogirira mama? Naragize. Waragize. Nice. Okay, nice. Twari na Kiriku tubanaye tumufata mu ntege, tumutera intege, tugira amajambo ahumuriza. Shira commentaire yawe ngaho hasi, utibagira gupartager link niyo interview ya mbere Kiriku atanze kuva aho abuze nyina wiwe. Kinda bashimire cyane mwese mwakurikiranye igiganiro byacu no munsi. Nitwa Isaac Classic kuri MC, so tubandanye turi kumwe, ibiganiro bya Bujayi TV bibandanye bigushikira ukuri kwamye, ama stories yose in town uyasanga kuri Bujayi. Bye. Umunsi mwiza aho muri, ijoro ryiza cyane, umutaga mwiza na gahwane. Lokinene.